Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Bakunzi ba Tarsis Hope Ministry TV, turabaramukije amuherere hose, haba muri Amerika, Aziya, Iburayi ndetse nani wacu muri Afrika. Nkuko mutubona turi mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, mu gisagara ca Bujumbura, muri commune Ntahangwa, zone Kinama. Tukaba turi hano muri studio yacu ya Tarsis Hope Ministry TV, ikaba nayo nyene iri muri quartier Gitega, ibaba rya 11 numero 62. Kuri uwo munsi turi n'abashitsi batugendeye hano kuri mikoro ya mbere, ukaba muri kumwe na Bizimana Bienvenue, beshi bazi kwizina rya Tony. Reka duhe kanya abashitsi nabo bidondore, batubwira akazina kabo, batubwire nabo baje bava, kugira ngo namwe muri kumwe dukwikirana hano kuri channel yacu mumenye abo muri kumwe kwirikirana baribo. Kaze bashitsi. Murakoze. Turahawe ikaze kandi tunabashimira ko namwaduhaye ikaze muri Tarsis Hope Ministry. Nego n'ivy'agaciro. Hama nkaba nitwa Irankunda Espoir, akaba ryo zina nakuze numva abavyeyi banyita. Nkaba naje mva muri zone Kinama nyene, i quartier yacu nziza ya Gitega. Ego ndi nk'umushitsi, nkaba naje gusangira ikiganiro namwe. Murakoze. Ego murakoze namwe. Reka duhe kaze uyu mushikacu tubona hano, mbona asa neza. Kaze nawe tubwire aho wajuva, akazina kawe, kugira ngo nawe ko bari kwikira bamenye akazina kawe. Kaze. Ego murakoze kumpa kaze. Ego Mwi studio yanyu. Ego naje nk'umushitsi, ariko nasanze ngaha muri radio bimeze neza cyane. Nanje nkaba nitwa Kanyamuneza Benigne, nkaba naje nk'umushitsi, nkaba mva muri Kinama kuri 10. Ego murakoze nawe. Numva akazina kawe ni keza, akazina kitwa Benigne. Tumenyereye kubona wa Benigne arabana beza, ndabona na wowe ntacubaye uri umwana mwiza. Ego urakoze. Reka twumvirize uyu musore, sinzi ko ari umusore, sinzi ko ari umushinga nahe, ariko nkuko ndamubona namona ko ari umusore. Kaze nawe tubwira wajuva n'akazina kawe. Ego murakoze cyane. Je hama nkaba mvuye Igitega, aho bita Inyabiharagi. Ego nkaba naje gushikira iyi radio kugira ngo nanje ndayimenye, sinaye bwayibone, ndayibonye ubuvuba. Ego kandi ndayishimira, imeze neza, byose bimeze neza. Ego manje kubaza abarundi bene wacu ko ameze kose. Hama akazina kanje nitwa Nihorimbere Yves. Ego Nihorimbere Yves, uratubwiye yuko uvuka Igitega, commune Nyabiharagi. Neza cyane. Urakoze kandi kuba utubwiye yuko ugize iminsi kurikirana ibiganiro bya hano iwacu studio yacu ya Tarsis Hope Ministry TV. Neza cyane gose. Ego niyo mpamvu yatumye shika ngaha. Ego kaze kandi none munsi turagwaye ikaze. Merci sana. Ego tuko turaganira kiyago cuno munsi ni kiyago cerekeye ugwaruka, ni kiyago kijanye nabona buruhuko bwirino rici turimwo. Urabona yuko abanyeshure bari mu kiruhuko, hari na benshi baje bava mu micungaro ritandukanye y'isi, bari hano mu Burundi, batari mu Burundi, bari mu bindi bihugu, mugabo bari mu kiruhuko. Rero ico kiruhuko kibamwo vyinshi, kirabamwo ingenzi zikagendera igihugu yagendera ikindi. None mwebwe mukimubona mu buruhuko mubona gute? Aho muherereye iwanyu Gitega, aho muherereye iwanyu hani Bujumbura, ndibaza yuko buno buruhuko murabona uko ngene bikoragenda mu rwaruka. Ndibaza Espoir, urayibona uko ngene kuragenda buno buruhuko? Uruhuko journaliste Tony. Ego
bwaranzwemo ibintu vyiza abanyeshuri benshi hirya nino bagiye bamenya ahubwo Burundi muri iyi minsi busigaye buteye igomwe busigaye busohora abanyeshuri bigashimwa ego ahubwo ikintu niko ndabona gitangaje ni ingeso nyinshi zitandukanye ziko zigenda zigaragaza mu gwaruka rwacu abahungu ntibagiye n'abakobwa aho rero novuga ati nko ku bahungu usanga bakubitwara ukuntu mu gihe cyari igihe cyo gufasha abavyeyi canke abakobwa ugasanga bakubitwara ukuntu mu gihe cyari igihe nabo nyine cyo gufasha abavyeyi sinzi ko no bidondora urabona nk'umukobwa muri iyi minsi murashobora guhurira mu ibarabara yambaye akamini kagerino hakugenda gufasha iyo mitumba abavyeyi canke aho ngaho mu gisagara ca Bujumbura kumufasha kudandaza ibintu nk'ivyo ugasanga ari mu maravakati ukibaza ati mbe yaraguze ravakati ikomerwa n'umunyeshuri ivyo byose biranga ukuntu abanyeshuri je novuga ati niko baravyitwaramo neza muri iki kiruhuko aho gusuka bari bakwiye kugenda nko mu bahungu naho nyene ugasanga bari muri vya bindi batumagura ugasanga ubuzima bwabo bwose babuhebeye inzoga cyane cyane ntibagiye vya biteramo vy'ijoro ma boîte de nuit ivyo byose ni ibintu bidaha icubahiro umwana yagiye muri vacances ifise ukundi kuntu isigura niko mucama kiniko ndayibona mu gwaruka gubu batubwiye neza yuko ugwaruka gubu ruriko rifata nabi mu bihe bya by'irinoci by'uburuhuko wari umuzi ko ari ku ishure ari mu kiruhuko ubu mugabo ukamubona ariko aragendesha umuduga uteye igomwe ukiyumvira ati yawuguze ryari utazi iyo yawukuye none nk'abo bantu baba bawukuye he canke bishobora kuba ariko atwaza umuduga w'umuvyeyi canke akaba atwaza umuduga w'umuryango vyo nivyo bankavyo izo ngeso baba bazikuye nyakubahwa Tony journaliste jewe hakuru kwaje ntandukanye nabo gose nduva kumenga Benigne na Ives bari kudufasha gose ku ico cyumvira kubera nye ndifuza kumenya ati ivyo bintu babikura hehe kubera nyambara uko izuba ryaka ryinshi asha ryabashuhije ntora nanye ndashaka kumenya ahubwo aho nyene babagenzi banje dusangiye micro nabo nibagira ico bambwiye ko nanje numve ko bisigaye binamaramaza gose reka tubaze Yves no muntu aje ava mu ntara yacu imwe nziza ya Gitega reka tumubaze nawe hiyo aje ava ivyo yo babibona ndetse ashobora kuba afise n'akazi koba abona yakama mu ibarabara akabona vyinshi biruta ibyo nawe tubona hano iwacu mu gisagara ca Bujumbura Yves tubwire ko ubibona rinoci riri mu no buruhuko bw'uruno gwaruka bw'abantu batandukanye uribona mu gute ivyo mbona ubu sivyo nabona kare kubera igihe tugezemwo igihe tumaze gushikamwo maze kubona abakobwa bubu bashikanje ni nk'abashikanje ndabakunda nabo barankunda mugabo bobo igihe tugezemo bajana n'ibiki akaruhuko ka mbere no gufasha umuvyeyi nimba agiye kurima ukamuherekeza nimba agiye gusoroma isombe ukamuherekeza akabona uyu mwana nenda mukumbuye uyu mwana ariko arafasha utuntu ku buryo bijya bintu byose akosoma avyushiye kuri mama wiwe kugira ngo mama wiwe nawe aryoherwe neza cyane hama n'abakiriyemwo sije ndi umuhungu naje byonshikira mugabo iki gihe tugezemwo ni gihe kigoye cyane ni gihe cyo gushuha abantu bibona mwana agenana n'umuntu akuze umuntu akuze agenana n'umujene sinzi impamvu murambabarira ndabivuga uko mugabo akaruhuko nako gufasha umuvyeyi wawe yarakwitayeho akaruhuko nako gushikira cyane umuvyeyi ukamuyegereza mu kayaga nimba wari ufise ikibazo akagufasha
mugafashanya mu bisanzwe yego reka tubaze Benigne yeyo bashobora kuba tubwira idonido kuko ndabona Benigne wewe uburuko bwamugize neza umenga n'izuba tugize imisi twuyumva ntirimushikira wewe kuko mbona asayangana asa neza. Beni tubwira idonido yabona uburuhuko wewe ubona gute, bwagushikiye mu gute, abagenzi bawe babyifashamo gute? Ego Ego uburuhuko ni sawa kandi bumeze neza vuga naho abavyeyi turabafasha mugabo ubukene ubuye bwaradutse umaze kwaduka none ndakubatse umaze kuronka nk'umuntu aguha nk'ibihumbi 500 genda usige wikore umere neza usukisha imishatsi wambara ikirato kimeze neza wovyanga sinumva ko wovyanga uri umukobwa ucubitora akakuzanira iPhone amaze kuyikuzanira aho cha wumva kari sawa mugo umuvyeyi ntumwibagira kuri kwishuri bimaze kumera neza uravuga ati ntabwo umukobwa ntaba mwiza batamugize neza oya babanza kumugira neza kandi akaronka umuntu amwitaho utarose umuntu akwitaho none wumva wotagata umuvyeyi hari gihe atabishobora atashoboye kuronka amahera y'igisuko kugira gusukishe ubu igisuko gihagaze ku 50 umuvyeyi yo yaronka akaronka amakaye atomboye akaronka amakaye ucironka ukurihana imvare umurose umuvyeyi mubwira ati jewe bimeze uku nuku ego ariko sinumva ko indero yoba yaratakaye ntayo ibyo journaliste tonira gato yitwa twaje Benigne none Benigne nk'ubwiye ukarima ugafasha umuvyeyi ukarima ukorora uvyimbuye canke bya bitungwa bimaze kuvyara bikagwira nuwo vyiguriramo ugasa neza ego nivyo ndabonye uratagate koye warashimura urakamisi na cane ashusa neza nuwo vyiguriramo utarinze kugenda gusaba amahera ubwo buhungu ho canke Benigne aze gufata isuka mbe ndakubaze uraza mu isoko ngo harabe nashe niyo nirigo ivyo ushoye hari umwe nawe ntumugira igikoresho cyawe biryoshe mbwa bikigiye no 2 3 banega Benigne wo bambara ku matwi bose kabakira ko oya se kuvuga ngo 2 3 hari igihumwe atabafise ati rero mwonga umwe onzi ego nanje ego sorry gato Benigne hajya mu buzima nimbura umukobwa niwe wiyizi katoza kawe mugabo utahure iyo uvuye ku ishuri ukavuga ngiye mu karuhuko pambana uvuga ati mama namumfashe ugiye kurondera ngo numushuga mami abashuga mami ni beshi nzopfa amazi yavuze umushuga daddy murambabarira umushuga daddy ntabwo uzopfa amazi nikuzoheza ishure ukamara gushika muhira wahejeje ukarondera umushuga daddy kandi umushuga daddy sibazo gutwara uzotwaga n'utara umushuga daddy uzoca bitahura gute urumva ego muhira hariho umwanya twiha abana tugakora ibikorwa byo mu gitondo hariho amasaha ya 8 yo gusohoka mugatembera n'umugenzi wawe mugafata kamwe hama bigakunda sivyo nanjye nakubaze Beni mugabo nshatse kukubaza kucuvuze uti washaka kuja mu isoko ugatereka ivyawe ndetse ugatereka n'ibintu bifise agaciro k'amafaranga menshi nashimye kuvuga ko angana ari ugataha atacu wagurishije none utashacu wagurishije uca wiyumvira kurondera abashuga daddy kugira ngo barabiko woguha ishishikana mu rugo canke ushishikara usenga Imana kugira ngo ejo Imana ikube hafi kugira ngo nawe uzotahe waronse oya Tony ndaguye ndagarutse gaje ngo manamufashe gato Benigne nawe turabona ego nivyo urisone urakuze karano bisone mu imisi turabatiye none iyo poyo ironka gute agenda mu mirima
ikindi naco azorindira amezi 3 yose mbe nane hajya ibiharage vyerera amezi angahe ivi amezi atatu azorindira amezi 4 yabize guhura umviriza azorindira amezi 4 Jewe bugende ko gutahura rimwe rimwe uzorindira amezi 4 barizogura twatuvesirine ara kwisoko sha rimwe no kwifasha ku ruhande birakenewe ibintu byose birarondeka turi kumwe ariko rero tuvyemange turabisasha ikacu neza muri kano kanya tufate Beni kuri mushikanje nawe uri mushikawe nawe uri mushikawe neza cyane kandi ariko arikurikirana hano kuri televiziyo yacu ya Tasiso Promise TV ndizana neza yuko nawe nyene harimo bashikacu no atari bashikacu bakwadukurikirana neza cyane none ko uyavuze neza yuko uyu muvyeyi yakugurikaye aba ariko ategura kugondera Merval none nanje nkabanzi neza ko namakaye naronse yamugoye mama kugira ngo ayaronke mbere namubwira ati ma rega nturangurira y'amavuta mo nisiga ma rega nturangurira yajipo murangu nambara ngishaka kuja mu manza tarukanye ati ntayo mfise uwo mushikira ko acaza kurondera baba papa tutazi canke babandi tutazi ati nugende uyarondere muri iyo nzira shatoni reka abavyeyi b'ikigihe turabahazi yego umukobwa amaze gukura Beni vyivugire acagirana genda acabikiswe abivuge bivuge wonye none umuvyeyi yorongi ko mwana vuga wavuye ngo sipara kurashikuza umukobwa amaze gukura arondera byinshi uri umuvyeyi nta n'ikintu na kimwe woshobora ku mukobwa uti rero wewe nuwaronka ibibondo ukabirera bigakura uroco ababwiye ati nimugenge ironderere oya nzobarera mugabo impanuro ndayibaye bwebuke nk'impanuro wobaha izo impanuro nyabaki ko wewe wavuze yuko ati mama canke papa nta buryo bafise gushobora kuko bondungika muri saro bakankorera igisuko nk'iki cibimbi 180 canke 50 nabo hageze ibya bigero nk'ivyo wowe ugezemwo ukabona umukobwa wawe atashe afise igisuko nk'iki cyo gwawe ntushobora kumubaza ati ninde yabiguheriye ntushoboye kukimubaza none udatereremo umutahe udafise amahera uwo mubaza gute uraraba ugahunyira ko rumwe ati mukama ati naguciriye none amahera uvuze uri kurukana amahera udafise urukundo udafise kubaha mama wawe udafise kubaha familia ukacuvayo wiruka ugiye kurondera amahera inyungu niyaye uzopfira mwayo mahazogira igihe cyane cyane abana b'abakobwa muri ko mugenda nabi kubera iyo ugiye mu bumaraya hari igihe usaza burya bumaraya bakurondera hazogira igihe ntibakurondere icyo rero nicyo gihe hazogera yaho zo kwibaza mbega bashi ibi bintu nabigiriye mwiki none yagira muri ivyo bihe byo kwiyumvira azokwinyishinya gute nanje hazogera igihe ibyo bintu ndabiheba nashikiriye ubwo kwiwanje icyo nkeneye turazi indaya nyinshi Tony turazi indaya nyinshi zubatse kandi aba bose rero bubatse mwe mu nyumva abantu bose bubatse ntugire ngo ajye tugikuraba amateka yabo ngo vyari vyera nuko basha hajya ugiye kuraba neza ibwina mwabagabo umwe ntimugende kuraba neza ibyo abagore banyu baciyemo we nimwubake gusa none wovuze ati ngo abadame nibo baba bashobora kuba bagira mu ngeso mbi n'abahungu n'abahungu uti gute rero niyo mpamvu niko ndashaka kuvuga hati kuri Beninye iyo umaze kugenda mu rugo uca wibagira kahise kawe mugabo gihe ka meme ari en bon taille kandi namwiza attention yari mwiza none reka acha enjoy reka yumve ko uburyo bwiwa buge kuko urashobora kugaruka muri retour d'âge ugasanga kugenda kuri izo ngeso utakoze umaze gukura umva nanjye si ishusho giza muri societe urumva muri social si vyiza reka rero ubuje numva kumenga yo kwishimisha hageze ko yubaka nko yabivuze akaba azofata umwanzuro akubaka kora nizo zose zubatse kahise kabone kari keza ka meme mbwa vyagiye bihindagurika ariko rero si bose ala majorite namwe ngo buri sazi bidahizwe
none bujyana Yves ko tumenyereye kumubona yamagendagenda mu bihugu bitandukanye, reka nawe tubwire ivyo yabonye, ashobora kubona wenyene byamuciye yabiciyemo canke akabona bagenzi biwe byabashikiye. Yves wewe utubwiye kiki byamaze kuja he? Kwanza tubwire ibihugu maze kujamo. Jewe ibihugu maze gutemberamwo sindarenga guca Tanzania. Mugabo burya gutembera biraguha inyigisho iyo uba wumva cyangwa utahura, biraguha inyigisho kuko ingeso ziwacu mu gihugu cyacu cy'u Burundi cyo kumwe n'ingeso z'abatanzania. Umwe wese afise icyo yitwararize, umwe wese afise n'urukundo rw'uruve ku mutima. Gutembera hari ahantu utembera ukaronka impanuro, hari n'ahantu utembera ukarushirizaho ingeso mbi cyane kurusha zirya wari ufise. Birashika cyane gose. None aho hantu wagira atembera wasanze ingeso nziza cyangwa ingeso mbi? Jembo mu bisanzwe atari ingeso mbi ziwanje nasanze hameze neza cyane. Muri Tanzania ga Yves utabeshe hameze neza cyane. Ega sikuvuga icyo, iyo ugiye gutembera ugiye wowe ushitseho witwaye nabi barakomerera nabi, witwaye neza barakomerera neza, bisaba kugenda icyambere ukabanza kuyaga n'abantu nabo. Ega uri umusangwa ubanza kuyaga n'umuntu usanzeho. Ego Yves avuze yuko atari ingeso zanje mbi, izo mbi nazo niziye. Journaliste Tony ndagatoye ndagusabye ijambo. Even tubeshanye kuri micro n'inkore ku maso kubera kamera. Turi ngaho kugira duhana ivyumviro na cyane n'abatwumva. Yves ugenda muri Tanzania ushikira mu biwanyu, ushikira muri hotel ntubeshe utinye Imana. Ushikira hagati yawo babiri mbo siniko ndishima, siniko ndihagararako. Jewe mfise akazi Imana yavyamuvyara araronka nanje ndaronka mw'ivyo bihe gendara mu modoka sindara mu hotel sindahe. Ego ati uya modoka, iyo modoka ni modoka bwoko ki? Semi Actros. Wivuze mu Congereza. Rero nkuko bivuze yuko urara mu modoka, none ntaba kugendera mu modoka nk'abagenzi inyuma ari gatandatu. Inyuma Actros bamaze kubona abakiriye bo hajya ku isi ibigeragezwa ni byinshi. Ibigeragezwa ni byinshi na cyane kuko sijeno bandumwe sijeno bangize kabiri ku isi birashika. Umuntu akaza akakudodorera kandi umwana w'umukobwa nimba ufise ubushobozi bwo gusambana urabwinjiramo. Ega burya umuntu yinjira mu hoteli, hari umuntu ajya mu hoteli abagiye kwipfumuzikira gusa atagiye kuryamana. Mugabo abantu b'isi iyo winjiye mu hoteli avuga ati ujya muhungu agiye ndazagiye arinjiye mu nyuma harinjira umukobwa. Rero ni nka kujya kuntu iyo ufise imodoka ukaronka umukiriya arinjira kandi murikira atari umugore wawe atari mama wawe atari inde. Ubwabo urugendo rwanyu rurabandanya bivana no kwihangana kwiwawe mu mutima wiwawe n'umubiri wiwawe ko nukontorora. Umaze kubitwara nabi biraba nawe, umaze kubitwara neza biraba neza. Nico none nkuko bivuze yuko wewe wamujya mu modoka nta gihe biragushikira ukadoderwa n'umukobwa canke n'umumama canke muri ico gihe nawe uco vyakira gute? Ivyo ntibibura birashika kubera bipana n'igihugu ingeso zabo hantu. No aho muri Tanzania ntibiragushikira none? Biramaze gushika. Iyo bishitse vyakira gute? Iyo bishitse bipana na mudu. Sikuvuga na mudu uyo mwanya imodoka siyo kurana umukobwa, imodoka ni yakazi. Ari yakazi nimba ukeneye kubikora utumuvuga ati reka niyarange basi wiyarange. Ko twumva yuko abashoferi b'amatrake ngo murakuna guhura n'ibibazo ngibe n'ivyo iyo mvugo bavugayo bari Tony ukigeza aho nyene ntabucire mu ijambo. Reka iki kibazo nitwokimara. Jewe murambabarira abakunzi ba Tarsis Hope Ministry mudufashe muri commentaire. Iyo deba no kuri aho ngeze. Mudufashe muri commentaire aho nyine tugezaho mbe abashoferi ba Actros bagena za Tanzania za Zambia za Uganda n'ahandi koko murabizeye barera
kuba turazi ibyo abantu bavuga je ndashaka rero muri commentaire aho nyine aho yego aho nyine bandika ingene babazi je navyo twomara iyo commentaire ntayo guciriye murambabarira commentaire yo kuvuga ngo abaja muri Kenya Tanzania Uganda b'abatros burya umuntu wese n'umutima wiwe ndakubwire hariho umuntu wese afite imukundiye kiri ku mutima wiwe icyambere cyoco nimba akunda ubumaraya nimba akunda kuryama wenyene nimba akunda gusenga hariho umuntu ashaka gutora Bibiliya yibavuga ati mbo kubera naka kindara ndasenga ndigira kwifatira icyuma ndari ndisengera Imana kugira Imana ifata urugendo ivyo birumvikana mu bisanzwe ego ive kwavu twanaciye ku kiyago nk'ico kugira ngo menye neza yuko Tanzania iyo muba muri yuko mushobora kuba muhura n'abakobwa b'abanyeshuri baza kurondera amafaranga kugira ngo baronke bya bisuku Beni yavuga kugira ngo baronke y'amavuta kugira ngo po yiwe ihinduke be nziza nk'iya Beninye umva Beninye yawe yavuze kuri ati mbe ibi nkuko mumbona ntagira ubumba hafi anyambike ame utwo nkeneye sinosa nkuko mumbona gutyo reka nimumubone asa gutyo afise uwo muntu amukurikirana amufata neza barafornisa mbone espera waje ati none ufise umwe Beni ufise umwe ufise umwe ofise bangara ufise umwe je ongeze uye ufise umwe sinorenza babiri kweri ariko hari usanga afise babiri none uyu umwe ubona yuko ashoboye ivyo wifuza kuba ushaka abishoboye nyene niyahagera akabura kimwe bibiri uroca umuhemukira nzokwihangana sinzoja muri babiri mugabo hari igihe abura kaca usimba ugasimbira ku ruhande none yega umwongo umwe woza inyoni genda ariko rero ko nohanura nkahanura wowe sinokudahanura ariko uje usimbira ahandi arayigiye usanga usimbiye ahantu hatagenda nkuko ahambere haragenda neza aya ariko naho nyene nico kimwe reka ari gusanga ari cyo kimwe akuvuza ati reka nawe nje ndakwitaho ego none ya misore itafise ivyo bahereza izo nkumi zozo ubahanuye gute babwiye gute kugira ngo nawe bamenye ati kuja muri ico gikorwa bisabwa ibi nibi abahungu abasore ndabahanura kurondera bitewe kurondera batanga amaboko bareke kwicara kuko utarondera umuhungu ntushika kuco ushaka wapi hawo umukobwa nawe umukobwa ntashoboye kurondera umukobwa arashoboye kurondera ego kandi ararusha kurondera umuhungu umukobwa esport yavuze none ushobora gufata isuka ukarondera isuka siyo worondereramwo gusa no mu rudandaza udanza ruki urashoboye kudandaza ibintu wavuze yuko ati washobora kuvyuka mu gatondo kaja mu isoko kubera ubu amahera ntayo ahambwa ucuzo kuronderera mu bahungu rero tuyarondera abahungu regana amahera ahantu ico kigo kiyo cyo kurondera abahungu ni ubu dufise amatelefone torera ku telefone kuri Facebook urashobora kuronka umuntu uze ari hanze mu diaspora akacatangura kuguhereza mu diaspora yoca kubwira ati ejo ndagukeneye canke mbe bashashire ndagukunda nshaka nakurihire ibi n'ibintu uzi haba ntuzi ubuzima bwiwe uce wurira imodoka uragiye canke indege uwo bitahura gute aguha adresse gutamwibarabara ariko rero ntatandukaniro yawe n'icihebe urazi ugenda kuraba mutarabona abonye gusa mu ifoto ubuzi ko rufise amahembe n'ubuzi ko rumeze gute abatwaga abakobwa uvuga ati reka tugende kandi uri umukobwa umaze kugenda ahantu arashoboye kuguha adresse mugahura niya bari diamond nta kundi uvuga ati ubiravye umwana w'umukobwa iyo abuze umuntu yagiye arondera ujya baza wa mbere niwe amubera umushitsi cyane niwe amubera umushitsi kuko yamubuze none umfashije iki umva rero wewe ajyanwa n'ibigezweho wabonye njo ega ava muhira avuga yuko ninamubura
simbura umwana w'umuhungu tuganira kandi amindaro oya ntibishoboka nta mukobwa buri umuntu biganira umunsi wose reka none kuki umwana w'umuhungu wewe abura umuganiriza kandi aba yahubonanye n'abakuba benshi bivana n'umuhungu bivana n'uko ameze hariho abahungu bari komplike batiyugurura gute Toni genda mu kabare urabeshe ngaho genda mu kabare ukore mu mufuko ukuremo inoti zingana gutya babona naho uravuga ishuri cyane wenyene uho umuserve 10000 turi amustere cyangwa ifana ivana ibyo ufata uhamagara ugikoni utume ko jare ya 25000 ego uhamagara wa mayinite uvuga ati mamanite ya 10000 hazi bajya basabiririza mu bubare bajya batishoboye umukubite 5000 bakora bibona ucusiza mufuka amahera yawe uco winkwera kanyobwa kiwawe mu minota 3 uzi umaze kuvugisha abakobwa bashika kuri 50 bazira rimwe kuri kwimana bazira rimwe bishika iyo ufise amahera ukamara kuyasokora ukayerekana mujya mutereko kuyaga kagishaka muri pa ujya muntu twayaganda muronka kikeya zica ziba nyinshi ngo raba ngo pardon ngo agatebera ko kasa neza tubahindura kandi aho nyine tutangura kubona makeya zari menshi ariko Espoir twaganiriye kino kiruhuko twaganiriye Beni yatubwiye yuko mu buruhuko kenshi turakunda konorekara twebwe abakobwa kuko tubona abahungu baje bava mu bicunga bitandukanye mu bihugu bitandukanye babaje nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse wasanga babandi twatumenyeranye turabikuye ko kugira ngo turawe ko twobaho Beni ko yivuze wewe buno buruhuko tumaze ukwezi kumwe turimwo nubwo bafise imvi afise amahera umva gute none afise amafaranga baragendesheje nka Beni iyo ubonye umupapa aguhamagaye ego dangana n'umuvyeyi wawe ego nta gatima k'ubwoba kakagushitura ati tu ego birashikagira ubwoba mugabo ubwo bwoba bugize hariho umutima nawe uvuga ati nta mahera afise amafaranga we tora ayo mahera amawigira erega avuga ati nirumve ko rugenda ego tuganiye byinshi Mutama Espoir Yves na Beninye mutuganije ibintu byinshi kandi byinshi byubaka kandi byinshi mu byo tuganiriye ariho bimwe bidahicwahira umuntu none tubagaruke ko namwe yego abariko dukurikirana harya hano kuri no rubuga rwacu kwa Tasiso Miss TV batwumvirije kandi bakabumva ko turaganirira nibiriko biba muri muri nosi wewe Espoir nk'abahungu nk'abakobwa ndetse n'abandi n'abapapa mwabavuze n'abamama mwavuze mubahanura iki murakoze gusubira kunsubiza ijambo yego tunite turabantu kandi tuba muri societe y'abantu yego kandi tugendera mu bantu n'ivyo bakora ego je navuze ariko je ndatinya imana ngo navuze reka ngo ngaruke ndabibibira na ikivuga cyangwa Quran sivyo yego ibi bintu nubwo twoba tubikora cyane cyane abakobwa abadamu kwa nta bakobwa n'abadamu muri iyi minsi bose umenga ni hatari cyane ifatse kuri urwaruka rwacu rw'abanyeshuri ni umenga barononekara rwose muri sama muri vacances nukuri si vyiza si vyiza ko umukobwa we kwiyandarika akaja ngaho akagendana n'ibisaza byose swate umugwazi umugera swate ingwara zifatiye mu bihimba vyirondoka haro n'indi ngwara abantu benshi birengagiza ingwara yo gukomeretsa umutima ugasanga urukura menyera kijya kintu ku buryo n'ubweje uzokubaka utazobumbwa n'umuntu umwe uzokumva kumenga utabonanye nijya niriya na kiriya ndabivuga uko mu kirundi ceruye menga iyo imwe niyo gukwira aha ni ku bakobwa rero mu abakobwa muko murankurikirana nimuyikubita gashi mwikebuke mwige kurondera amahera mukoresheje ubwenge n'amaboko Imana yabaheza kice nimwamara kuburonka orke umuhungu azoza ngo agusororere
ahubwo nuzovuga ati cara hagenda gusororere kandi nta mugabo n'umwe uzobura ufise amahera yiwawe bose bazoza babona agaciro ufise bitume aho gaciro ufise batuma baguhahamira uzoronkana wa muhungu na wa mugabo wumva ko wifuza umaze guheza amashuri n'ubundi bakazobona kuri yandarika wigira umwavu bakakuyoza igitebo ndabisubiyemo yego wa mukobwa we ifate neza nomara kwifata neza twebwe abahungu twikundira abasha abantu biyandarika kandi agumasubiremo twebwe abahungu turabwirana ahule ujya naramuciye ko ndamuzi nawe raba cha ndamuzi ko de faiblesse nawe cha kujya umumenyereza umubiri kumenya ko ntameze namaze kumenya ingena ameze niko uguma ubaho ukutariko kumbere twige cyane cyane ku bakobwa gukoresha iminwe yacu dukoresha ubwenge Beninyere yakivuze tudandaze turime ababa mu cyungararo ya ruguru tworore umukuru w'igihugu yamayaruvumereye dukore ibintu igihugu gidusaba n'Imana ishaka yego aha ni ku bakobwa ku bahungu mwabasore mwe mugiye muri vacances sabakobwa gusa cyane cyane abahungu nitwe tubashuka ni mureke gufata uduhera tw'abavye mutwiba mugenda mu maboîte de nuit mu nzu z'uburaro mugenda muri hahiye tuniregane mu bubare usanga hari wa muziki umwe usatura no mutima kawumva mukagenda mukonuna amahera kumbure y'ivyo abavye babasigiye y'ivyo abavye banyu bakora cyangwa yo muyivye kubera iyo wabuziye gutwara handi hahiye mu kabare ucutangura kwiyumvira kuyiba ukirirwa kwa mbere gushaka kwa mbere n'uduhera baronse ukagenda gutumarira mu nzoga kubera inzoga nta nyungu yayo buraca ikavuga ati burya sinaraye maze nyongere yindi nzoga kubera uguma wumva unyotewe n'inkinda iguma ivuga ati maniriri rero nimwigerere bishoboka muhebe mwibera umwana mwiza nkanje amikini naco ku bahungu nyene muri iyi minsi usanga ari bitabi bamaze ibisi banwa ngo bitwa shikata yego shikata nabisiba bitazira amazina menshi ngo bizana inguvu ngo z'ubugabo kibaza umunyeshuri nizo nguvu z'ubugabo azitwaraye muri bwa buhumbu nyene ngo zigira ibi yemwe ingaruka y'itabi nimbi andika muri inbox ndakubwira ingaruka mbi y'itabi siyo deba y'uyu munsi mugabo y'indi ndabemereye itabi ibe supermarché ibe shikata ibe shisha ibendi nta na kimwe yungura umuntu atari kumwonona muri servant mbere na cancer ukayigwara rero imana izondinde shikata jeho yo ni imana iranzi nzokora ibindi nawe nzogenda mu rusengero cyangwa mu musigiti fukame nsenga imana imbabazi ibimbabare muga bintu vy'ukureka ibitabi biyoga vyahananaha tubihagarike aho ni ku bahungu aho rero nase gusubiramo ama pocket down vya bintu bambara bakageza ino urakunze kubibona muri societe tubireke natwe ico dusabwa ni na cyane cyane tugiye gusumbara abakobwa dukore kugira tuzokunganira abavyeyi iyi sama ni yahera iyi vacances ni yahera iki nuze itanguye année scolaire y'umwaka itanguye 2025 ishira kuri 2026 tuzokunganire mu vye nyaronka ikayimwe nawe ushiremwo 10 nyaronka ikabutura uniforme cyangwa ipantaro uniforme nawe uzoshira ko gashati hejuru umufashe nk'umuvyeyi nko yakwibarutse nawe azobona impamvu yavyaye umwana umuhungu muri musange muri twese tuwe tukwiye guhindura ingendo tukitwara neza nivyo bizoba ari kubera twubakira ejo hacu heza toni izo nizo manura katwumvirize Beniye nawe impanuro ashaka guhereza abari kwadukurikirana naho yatubwiye vyinshi muri byose harimwo ivyo yagiye yishura kubwo kungena abayeho canke n'abandi babayeho ariko kuri abantu wavuze neza yuko iyo ataco babona yuko bavyeyi babo babamariye barakwiye kuja kurondera inzira zo kugira ngo barabe kungene bobegwa nkuko naho berewe none bo ubahanuye iki abo bari kwadukurikirana hano kuri rubuga rwacu rwa Tarsis Homeless TV. Okay, abantu bariko baradukurikirana ni mu byo nayiko ndavuga nabivuze ariko sivyo ngiro twebwe abakobwa nihereye ko yego tugira urupfasoni tugira urupfasoni nkuko Imana nyene ibidutegeka yego wa mukobwa we kundi umuhungu umwe
umaze gukunda umuhungu umwe naho yo bakenye muzoronderana ureke kwirukira amaronko baca umugani mu Kirundi ngo amaronko agirane aziba amatu umaze kwirukira ibintu byinshi usanga ugeze kure kandi bikumereye nabi kurikirana umubyeyi wawe umwicara impande mukore cyakubwiye ugikore nk'uko uri umukobwa nyene kuko umukobwa ni umusangwanzu ego n'umunarugo mukurikirana urukundo kandi mukurikirane gusenga muri abakobwa uguma usenze nta bintu by'ubucafu bigukurikira ntabo bagabo benshi bagukurikira wowe senga ukurikirana Imana ukunda umugabo wawe cyangwa ukunda umusheri wawe aba ari umwe apana babiri ego nico Imana ishaka idushaka ko twebwe abakiri bato ego nitwe kazoza kejo kandi tukenereye igihugu cyacu kugira kimere neza egome reka twumvirize Yves nawe nyene yatubwire yatuganirije byinshi ariko byo byose arafise impanuro ashobora yohereza ariko arikurikirana hano ku rubuga rwacu rwa Tarsiso Miss TV. Yves ubahanuye iki cyane nawe wihanuye iki nanje umuhanuye iki twese duhanuye iki? Mbo mu bisanzwe ugese ni hanura ahubwo twese turahanurana mu bisanzwe ntarinze kujya muri mugani wa Double J nimbura umwana w'umukobwa uzokunde umanze umutohozo umenye ko agukunda bikwiye yego uzokwirukira amahera cyangwa ibiki kubera style ziwe kubera yambara neza kubera ubona magufise ibintu ahubwo raba katoza kiwe kambere hama umwirukire nico kintu cy'umukobwa narondera ko muhungu iyo umuhungu biragoye umuhungu ariruka mugabo abahungu si wari umwe turi bose turiruka amahera y'iwacu tugahereza mu bakobwa ahubwo nimba ari umuhungu yumva yo kwikeuka ego kubera iki gihe tugezemwo ibintu bimeze neza mugabo amahera uraba amahera ntituyatakaze ahubwo duce ubwenge byaba biryoshye ego mwamukoze n'iryo narifise ku mutima murakoze cyane kubungene muduhaye ikiganiro cyiza nk'iki ego kandi murakoze kuba mwiyumviriye kutugendera muri Tarsiso Miss TV. Turabashimiye dushimira n'abari kwadukurikirana hano mwahagaritse ibikorwa byanyu byinshi mwariko murakora kugira ngo mubashishikare kukurikirana kino kiganiro cyano muri channel yacu ya Tarsiso Miss TV. Reka turabashimiye namwe dushishikara tubamenyesha ko mushishikara murayikinga mugira abone kugira ngo natwe dushishikare kukwiragira hose bino biganiro byacu mu bakunzi ba Tarsiso Miss TV. Turabashimiye kukigoro ntako mwama mutugirira kugira ngo natwe dushike kure haba inyuma igihugu cyacu cyo Burundi bigashika no mu mahanga. Ni inyigisho yigisha kuri buri umuntu wese aca mu bihe nk'ibi n'utarabicamwo akabona inyigisho yavyo. Turashimiye na hejo murakoze mane baheza gije. Tarsiso Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.